intamba nk'urugamba. Tugiye kuraba ibintu bine nyamukuru vyatumye Uburundi butsindwa. Uburundi bwaraye butakaje urukino imbere ya Cote mu gutsindwa igitsindo kimwe ku busa. Hari mu rukino rwabereye ku kibuga Stade None de Meknes muri Maroc, rwatanguye isaha 3 z'ijoro zo kuri uyu munsi wa gatanu itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025. Urwo rukino rwari rw'umunsi wa gatanu w'ihiganwa ryo kurondera itike yo kuja mu higanwa ry'igikombe c'isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique, kabari aho bizobera mu mwaka wa 2026. Mbega gutsindwa urwo rukino vyashize Uburundi buhagaze gute kuri classement. Amahirwe yo gukatisha itike yo angana gute ku ruhande rw'Uburundi. Abarundi bakiriye gute ivyavuye muri urwo rukino. Ni ibihe vyiyumviro bamwe bagiye barashikiriza inyuma y'urwo rukino. Inyishu kuri ivyo bibazo uyisanga muri kino kiganiro ugiye gushikizwa nanje Wilfried Rambona biciye ku nyamakuru Wifi Sport. Ariko kandi muri kino kiganiro tugiye kuraba ibintu bine nyamukuru vyatumye Uburundi butsindwa. Reka ndakuramutse n'umwenda gwikaze wowe usanzwe kurikirana kino kinyamakuru Wifi Sport, maze kubufyo na sabone uri umuntu kabisa wanje uruwingenzi. Ndabwiye ni kore partage kugira ngo abantu bashobore kubona ibintu biganira gushikiriza. Ariko kandi wowe utarakora sabone cyangwa subscribe wabuke kuyikora kugira ngo uzoshobore kuba wa mbere ushobora kuba ashikirwa na kino biganiro ngenda ndaguhereza. Ariko kandi ufite ibyo ukora, ufite ibyo wamamaza, twandikiye kuri ino nimero bana munsi ni gutanya amajana 257 78 64 plus 257 61 78 64 61. Ubundi utwandikiye cyangwa kuri WhatsApp utuma usanzwe cyangwa telefone hanyuma tukwamamarize ibyawe. Kumbure ushobora kubukitswe n'amagara nakwifurize kugwarukira, ariko kandi nawe uri mu bibi nakwifuze kwivamwo. Ndabaye ikaze kandi mu kino kiganiro mu kanya gato twinjire idonido ryacu. Muri kino kiganiro ngiye kwashikiriza, reka duhere muri vya bintu bine bishobora kuba biri inyuma y'igutsindwa ku Burundi mu rukino. Icambere ndahera ku mikenyuro. Umukenyuro migori hari hameze neza mu rukino. Ubugarizi cyane defense yari yifashe neza, haba mu kibuga hagati ku ruhande rw'Uburundi yari yifashe neza, ariko musatizi usa nkaho atariho bwari buri kabisa, twabuze n'umwe ashobora kugira icyakoze. Ivyo bigaragazwa n'ivyaranze urukino. Imigwi yose yasaninganya urukino kuko nk'Uburundi bwagumanye umupira ku 45 kwijana, mu gihe Cote d'Ivoire yo yagumanye umupira ku 55 kwijana. Numva yuko mengo hariho ishobora kwita equilibre cyangwa gusa nabari ku rwego rumwe. Ariko kandi Uburundi bwagerageje gutera imipira itatu yonyene bwerekeza ku izamu rya Cote d'Ivoire. Muri iyo mipira itatu nta numwe washoboye kutombera izamu rya Cote d'Ivoire. Na Cote d'Ivoire yo yagerageje imipira igera ku 9 ariko itatu gusa niyo yatumbereye izamu y'umunyegoli Jonathan Ahimana, maze havamo ico gitsindo kimwe. Rero bivanye n'ukuntu Cote d'Ivoire twatiteze, ukuntu abantu bose bayiteze, nta birenze yatweretse kuko ivyavuye mu rukino ntitwogaya cyane ngo tuvuge ngo Burundi ngo bwashoboye kuba bwitwara nabi cyane. Ahubwo gusa niko bakubwabuza amanota niyo twaturondera cyane ko barondera itike yo kuja mu gikombe c'isi. Ivyo vyatumye Uburundi bugumana ikibanza ca gatatu kuko Kenya ntabwo yashoboye kuba ironka ukuntu ibucako. Kenya iri mu kibanza ca kane n'amanota 6, Uburundi buke mu kibanza ca gatatu n'amanota agera ku ndwi. Ariko Gabo na Cote d'Ivoire bo nyuma yo kuba abantu batsinda mu nkino zo kuri munsi wa gatanu biganwa, bashoboye kuba Gabo ironka amanota agera ku 12. Mu kibanza ca mbere hari umugwi wa Cote d'Ivoire bo ufite amanota 13. Birumvikana yo Burundi kugira ngo ushobore kuronka qualification n'ikintu kigoye cyane, mu gihe mu nkino zo gusubira bwiteguye uzohura na Gabo, ukazohura na Kenya bashoko banganya mu rukino rwa mbere, uzohura kandi nino Gabo yabutsinze. Byumvikana yuko hari amahirwe make gusubira gutsinda ino migwi, cyane ko nubwo yotsinda urukino yaba Cote d'Ivoire canke Gabo bagashobora kuba bazitakaza, ntivyokura ko ziguma imbere yabwo kuko Burundi bugatsinda zoca bukiza amanota 10, mu gihe migwi nubwo batsinzwe igozogumana 13 na 12 isanzwe ifise. Rero bivanye n'ukuntu Cote d'Ivoire twatuyiteze nta birenza twese nayo nagenda yabwira. Nagerageje kwihweza imikenyuro ibiri, umwe watangajwe ku rubuga rw'intama mu rugamba n'ubundi wakozwe n'ikinyamakuru Akeza Sport.
umukenyero nabonye ku kinyamakuru wa Keva Sport uwo bisa nkaho nabonye barabadekinyi batatu muri mu bwugarizi abakinyi bane imbere yabo ariko gacaza abandi imbabiri imbere yabo none mukinyi umwe yariko arasatira ariko iyo mukenyero nabonye ko mengo hari kuntu batatatu bariko barakinisha mu kibuga hagati uko nagenda ndaraba no mukenyero mu giseruka gihugu nta mu rugamba wacije kuri Facebook wo bariko bakinishwa bane batatu ariko n'ubu no mu kibuga sivyo twabonye kuko twagiye turabona muri attaque cyangwa musatirizi haboneka Bonfils Karebe wenyene mu gihe witwa Erdinho bacije ku ruhande rw'ibubamfu ndetse n'uwitwa no mukinyi yadukizina rya Jody Yongo arikaca ku ruhande rw'iburyo nabo twagiye tubona bagitsa gufasha cyane mu kibuga hagati rero nk'akarorero ku mukenyero washyizwe habona intamba mu rugamba bane batatu murabona ngaha ku mashusho Abedi ni umukinyi mwiza umuretse rero agakina mu kibuga hagati ari imbere ya Yusufu Nyange maze Abedi akaronka umwidegemvyo wo gutembereza umupira ku mpande zose akajiburyo n'ububamfu ari hagati kakina hagati ya nimero 9 cyangwa nimero 6 mvuga imbere ya hagati ya Yusufu Nyange n'uwitwa no musore dukizina rya Caleb byari kuba byiza ko bimufasha gukina yidegembya ko twarabonye ko ari no mukinyi acuba kubashoye mu bwo buhinga ariko kandi kumukinisha mu kibuga hagati maja ku ruhande aca atakara mu rukino nazo twabonye mu rukino rw'ijoro uruhande kandi rwa 11 mbona ko umusore dukizina rya Erdinho ndabona ko byari kuba byiza barutanguje kwitwa Jean Claude Msauza uti kubera iki nk'akarorero ku ruhande rwa Parfait Bizoza bari kumutanguza hanze kuko ni umukinyi mushasha mu giseruka gihugu kandi umukinyi mushasha biba byiza ko umukinisha minota 30 ya nyuma y'urukino kugira ngo umupime na cyane no kumenyera abandi ariko nka Erdinho Mukono uno yasanzwe amenyereye mu giseruka gihugu rero iki kibanza ciwe mbona cyari kuzamo ikibanza cha Parfait Bizoza cyaguzamo Erdinho Mukono maze agacava ku ruhande rw'ubusatizi bwo ku ruhande rw'uburyo akaza gufashanya na Yusufu Nyange na Abedi mu kibuga hagati kuko nabonye Erdinho yaciye mu kibuga hagati abiba ari byiza cyane kuko no mukinya ashobora kuba aronka nk'amakazi agatera amashuti ibirebya bice bituma umunyegoli wa Cote d'Ivoire aronka akazi ko twanabonye yavuye mu kibuga atari umupira n'umwe asamye wabona ko warufise ubwihangiro byo kujya mu izamu mu isanzwe rero kugira ngo uzibire imigwi ikomakomeye bisaba kwisatira rero kibanza cha Erdinho yaza kukivamo cy'ubamfu mu gusatira kigashikiza ko Musauza yaguca bigendo ibintu bigenda neza kuko Erdinho na Jody Yongora twababona baguma bagaruka mu kibuga hagati mu gihe twadukeneye gusatira kugira ngo ekipe tubuza amahoro umwanya wo gusatira nawe uburi ije kutudefend kuko kwisanga Bonfils Karebe mu musatizi wenyene ntaco byafashije kugira ngo turonka amaokazi nimba rero mwibuka nk'icyadufashije gutsinda na Namibia isindo 3 mu minota 25 ya mbere y'urukino mu rukino rwo kwatsinda ibitsindo 3-2 Uburundi bwabo bufise abakinyi babiri baguma imbere y'izamu aho hari umusazi kw'izina rya Bonfils Karebe no mu gisazi kw'izina rya Hussein Shaban Chabarara akabina abo bana bahahana imipira bakagira creation bakagira ico no kwita kurema ubudo bwo gutsinda kandi ibitsindo bizakuboneka hakiri kare n'ikindi kandi nimba mwibuka cyadufashije gukina urukino rwiza imbere ya Cameroon naho yashoye kubidutsinda 3-3 mu gishambire wanje ko twashoye kuba twisatira karaboneka amashuti menshi mu nyezamu Andre bona nakora akazi nubwo igice cya kabiri cyaje kuba ikibi kubera ko experience y'umugwi iza gutsinda ibitsindo 3 novuga nti icyadufashije nuko hari abakinyi babiri imbere baguma barondera kuntu equipe bayisatiye rero Musauza aja kuba ari muri ico kibanza yari kudugana imipira akayishira Karebe kumbure bari kugerageza igitsindo kikaboneka canke bagakorerwa amakosa yari kuvamo penalty rero umunyegoli yitwaye neza muri maki muri rusangi abakinyi b'inyuma bitwaye neza nk'abafere Sabiyumva ukaraba baruco ubundi muntu uvuga ko yitwaye neza habwo yagagaje urwego rwiwe nk'umukinyi nyene umunyamuga ni Yusufu Nyange nabona kuita yuko yaranze urukino ku ruhande rw'ucu Burundi kuko uravye ukuntu abakinyi ba Cote d'Ivoire abazibira ukuntu batamuro carukana byagaragara by'ukuri ko afite experience yo mu gihugu cy'u Faransa ariko kandi umunyezamu Jonathan Ahimana nawe novuga ni nkawe mukinyi wa kabiri nawe yashuka yitwara neza mu rukino muri make urukino rwagenze neza ku Burundi ku mpande zose kiretse musatirizi ari navyo byatumye atagitsina kimwe kiboneka ica kabiri rero Uburundi bwakinye n'umugwi ubusumba nkuko nabashikirije mu gihano c'imbere y'iki maza kukibona Uburundi bumaze kwitabira igikombe cya Afrika ku bihugu ariko kandi incuro imwe gusa aho hari mu 2019 ariko nta narimo buritabira igikombe cy'isi ivyo biruko mu gihe Cote d'Ivoire yo imaze twara ibikombe 3 vya CAN
uvuga mu 1992 mu 2015 no mu 2024 kamaze kandi kwitabira kan inshuro 25 na mondial inshuro 3 aho yitabira mu mwaka wa 2006 2010 na 2014 ku rutonde rwa FIFA gukwezi kandi nababwiye yuko mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025 uko ibihugu bikomakomeye bitonze ku isi umupira w'amaguru Uburundi bufatikana cy'ijana na 39 mu gihe Cote d'Ivoire yo iri mu kibanza ca 46 birumvikana ko ari umugwi usumba Uburundi cyane mu bakinyi 45 kandi Uburundi bwifashishije muri urwo rukino harimo umwe gusa akina muri ya mahiganwa akomakomeye ku mugabane wa Buraya 5 ndavuga Liga muri Espagne Premier League mu Bwongereza Bundesliga mu Budagi Serie A mu Butaliyano na Ligue 1 mu Faransa ubona so ni ndashimye Sufu Nyange akina Odusenise muri mu France bazi ko nayo Ligue 1 nayo nindi mu magwi mu mahiganwa aciritse mu mahiganwa 5 cyo bibaza ko yabagiye guhana Cote d'Ivoire yo mu bakinyi 22 boba yo ari ifisemo 15 bakina mu mahiganwa 5 zimvikana ko ari equipe yari remereye cyane nikindi kandi cekana ko Cote d'Ivoire yari remereye nuko umukinyi twovuga ko yarakina mu uciriritse batumye ko muri Cote d'Ivoire no ukina muri Soseko Kune United yo muri South Africa mishe cyambere bimvikana ko ari equipe ikomeye ariko kandi n'undi akina mu gihugu cy'u Faransa muri Paris FC mu ciciro ca kabiri Paris FC abantu benshi barayizi ikina kombe cy'igihugu cyo mu Faransa atari no Ligue 1 abantu barayizi byumvikana yuko bobo abakinyi baciriritse bari bakina mu gikomake mu gihe to kwita ko yaraciriritse yakina mu gihugu cy'u Rwanda mu mugwa Gasogi United aha muri Aigle Noir harimo n'undi mukinyi avyumvikana wavye ku rugero rwo mu gupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi muri Premier League cyangwa ico ca mbere ntorugana n'urugero rw'ishisha ca kabiri mu gihugu cy'u Faransa cyangwa igisha ca mbere mu gihugu cya South Africa kintu ca gatatu novuga ko kiri nyuma ino nsi yo kuba Burundi butsindwa harimo kwakirira hanze y'igihugu ibi byatumye Uburundi bubura ingufu z'umufana uwo dukunze kwita umukinyi wa kabiri none uvuga ati umufana afasha iki nk'abakinyi nk'akarore nk'abakinyi bazokinira Burundi baba bakuribira bura benshi batarakinira mu Burundi nta nshuti nyinshi baba bahafise ntibaba bumva yuko hari ico abarundi babatumye ariko nk'aba iyo bariko barakinira imbere y'imiryango canke imbere y'abantu bitana abarundi muri rusangi akina yitanga kugira ngo abanezereze ntibamurire mu maso kumbure iyo babonye batsinzwe kumbure n'umusaruro mubi ariko kandi agatinya kumaramara imbere yabo ahubwo akumva yorondera intsinzi byanka bikunda kugira ngo ashobore gusangira umunezero n'abakunzi biwe n'abakunzi b'umugwi muserukira igihugu muri rusange reka nawe ntibaze ngo nivyo munezero abonye abakunzi bariko bazunguka kino gisagara ca Bujumbura bamuririmba izina ryiwe baririmba igihugu cy'u Burundi kubera ko babona batsinze ivyo uwo munezero naba yumva yuko iyo esprit yo gutsinda yo yigaragaza kugira ngo umunezero ashobora kuronka ca kane catumye joba cinyegeje inyuma yo no musaruro muke hariho Cote d'Ivoire isumda motivation cyangwa isumda kuba abakinyi kuba nubwo abantu kinyi bateguye intege gusumba ko Burundi vyifasha hakurero abakinyi barakina neza iyo bakinira mu makondisyo meza abantu heza hanyuma kanoti ivyo birabamotiva rero amatonsumira nk'umukinyi umwe mu gihugu cy'u Burundi ashobora kuba aronsa $300 kuri buri rukino akinye franga ni make ubanya ko bamuntu we ko ni nko miliyoni 2 z'amarundi nazo ni nto kuri bajya bakinira bakina mu migwi ikomakomeye na Yusufu Nyangoma nahembwa amafaranga ashobora kuba baba miliyoni 3 z'amarundi ku mwaka ababona ko miliyoni 2-3 z'amafaranga y'amarundi ari make cyane ivyo biruka mu gihe Cote d'Ivoire yo ishobora kuba itanga ibihumbi by'amadolari ariko kandi ivyo tubitahura ko turazi ko mu gihugu cy'u Burundi nibwo bushobozi dufise ariko kandi hakeneye ko ya SP yo gukinira muhira bayigira yo kumva yuko bataje kurondera amafaranga bataje kurondera iki ahubwo baje kurondera kwitanga intsinzi izina ryo kugira bazoshoye kwidandaza mu migwi ikikurikirana urukino rw'intama mu rugamba ariko kandi tugeze usanga nubwo Cote d'Ivoire ntaco kuronka ibiharuro neza by'amafaranga bashoka batanga nagerageje cyane kubigeranya n'ibihugu bibusanzwe n'ubwo binganya inguvu nk'igihugu ca Cameroon turibuka muri Tanzania baje guhura n'u Burundi amakuru ansumira umwe mu bamenshi makuru twageze kuganira yigeze kuba akurikira aherekeza intamba mu rugamba yaganira n'abasore ba Cameroon arumva yuko bo umwe yahemye yaronka amafaranga 3,000 by'amadolari y'abanyamerika nubwo yigwije inshuro 10 y'amafaranga barundi baronka byumvikana ko umuntu afite iyo motivation biba bigoye yuko ushobora kugenda gukina nawe mwese muri mudu imwe ngo ushobore kumutsinda
akarorero kandi nshobora gufatirako ni igihe Cote d'Ivoire cyo kwitwara kandi yo 2024 kuko nk'umukuru w'igihugu wa Cote d'Ivoire Hassan Ouattara yarahaye buri mukinyi agashimwe gafadika buri mukinyi yaronse agashimwe k'ibihumbi 70 vy'amafaranga y'amanyaburaya amafaranga ni menshi kuko urazi ko ifaranga rimwe ry'amanyaburaya rivunjwa hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 8 vy'amarundi cufata ibihumbi 76 rero ugwize n'ibihumbi 8 kuko uzusanga amafaranga n'amamiliyoni menshi ya motivation cyo baronka kubera ko batwaye ico gikombe ayivyo 76 vy'amanyaburaya bingana agaciro k'imiliyoni 50 z'amafaranga y'amasefa basanzwe gukoresha muri Cote d'Ivoire yongeye kandi umukuru w'igihugu aronsa uburi mukinyi inyubakwa mu gisagara ca Abidjan mu gihugu ca Cote d'Ivoire ifite agaciro gahuriranye n'izo 76 z'amanyaburaya urumva yuko bo bakeneye bavuga bati nini twara neza ndaryoherwa kandi ndaza no gushimirwa nk'umukozi yakoze neza. Ivyo rero navuga nti twobitinda ko kubera ko umusaro Cote d'Ivoire yatweretse werekanye ko udahuriranye by'ukuri na motivation bagira ukuntu batsumba igihugu cy'u Burundi ukuntu ino Cote d'Ivoire ifise uburemere bukomeye gusoma igihugu cy'u Burundi ukuntu twakiriye hanze n'ukundi kuntu ubona yuko mu kibuga haruhaye ukuntu nye twisanga yuko twashatse kuja kuzibira gusumba kugira ico rikoze rero nababwiye ko nza guciba ivyakirya nino icabakunze umupira w'amaguru mu Burundi cy'abarundi babivuze ko runo rukino nk'akarorero nagenda ca ku binyamakuru bitandukanye zagiye biratanga resultats za match nk'akarorero ku rubuga rw'intamba mu rugamba urubuga rw'ikinyamakuru Jimbere magazine ndetse n'urubuga rw'ikinyamakuru Akeza Sport ibi nijo mu Burundi hari abantu bagiye batanga amakomantere agenda avuga nta amakomantere n'ayingenzi kino yazana twasangira hano kandi vyogena neza nk'akarorero ku ntamba mu rugamba ku rubuga rwabo hari witwa Nduwimana Donatien byanditse ati nubwo birangiye tutishimye nukura abasore bacu batweretse umupira mwiza cyane ati Marco arakaze. Witwa Michel Kubyimana nawe yagize ati aho ku rubuga nyene rw'intamba mu rugamba ati mumubwire coach iyo formation atazigera yitsindisha tinakine kandi bane batatu nk'ubu abakinyi nkagira umugisha Amis kana Kimana mvuka gute woba uzi service zabo arabakinyi beza bo ku mpande ati ibintu byo gusudira bivemwo mengano kwigwanaho kandi dufise abakinyi babishoboye kandi umukenyuro wanse gute udahindura formation uko di match mu gihe match ikiraba muri make ati nk'umunyegoli wa Cote d'Ivoire yaje mu rukino gukora iki ko atamupira numwe yatewe ati birababaje cyane kwama dutsindwa kandi abakinyi beza tubafise ni cyumviro cy'uwitwa Michel Kubyimana yatanze ku kinyamakuru acinamba mu rugamba witwa nkihoreze Bienfait Nelson Ben ni kuri Facebook nyene yatanze ku cyumviro cyo kuri ntamba mu rugamba yagize ati en general match yagenze yarimeze neza abasore bacu bakinye neza ariko coach nareke guhengeka abakinyi Erdinho nk'abakinyi nka Erdinho kino mu numero 10 sumu for Elie ati kuba match iheze Uburundi budateye ishuti nimwe mu igori ni kibazo cy'umukenyuro yakoresheje next time azogerageze 4-4 kuba azombya kumbere ngashwa kwa yihenze kubera ko formation ya 4-4 ntibaho umwe 4-4-2 ukiyamakuru jimbere naho witwa Chimpenze Ezekiel kweze yanditse ati reka kwanza tubanze dute inkubire sinzi ko ari imfane kuba taraheza ikibuga intwari kuko ngira ntihaba habura inkino intamba zitsinda iyo ziba zikinira aha iwacu mu Burundi witwa Nduwimana Ibrahim nawe yagize ati bakinye neza niyo jya mbere bakinye ubona ko batekanye gutsindwa n'ibintu bisanzwe witwa Frere Mesha nawe yagize ati icara hasi mutegure neza ariko kandi nta ukinana inzara munda ntikibaho iyi nawe sinzi igituma yatanze kino cyumviro ciwe ni nahi wazi impamvu ku kinyamakuru naho Akeza Sport nashuka nkura ku commentaire zigira kuri 3 witwa John Pablo agira ati nukuri utoshima iyi resultat uwo sinibaza ko yoba yaravye match defense na milieu byari bimeze neza cyane ikibuza ni attack no kuraga kenyura ico kibazo nayo ibisigaye ni bon vraiment mu myaka iri imbere bizogena neza witwa Titi the fresh nawe yagize ati nta kimwe cyo guhindura kuri niveau y'intamba ni nyene ahubwo dutegure abana bacu bo mu myaka 20 y'ahazaza kuko ntiwokinisha abawunobeye mibarabara abakini mibarabara ngushaka gushika kure hajya football yigwa kuva umuntu akivuka commentaire nyuma mpereza ko nitwa Igo Nkishimana
yatanga kuri Akeza Sport nyene avuga ati felicitation ku ntamba mu rugamba twabuze umukinyi wa 12 ngira ni wamufana tuva mu Burundi kuko ubundi bwo nibwo bwa mbere mbonye mita zose bakinye neza ariko busatirizi burakwiye gusubirwamo kuko twawushije cyane imbere y'izamu donc précision de la balle imbere y'izamu vyanse zende tuyumvira Abarundi bamwe mu Abarundi bagiye barashikiriza ugiye kuraba neza neza usanga bose bagiye barashikiriza ariko urukino rwagenze neza ariko busatirizi vyanse ko bwitwara neza ni ibintu nabateguriye nukore subscribe kugira ngo nkomeze kuba ubu ambere ronke ibiganiro ndabashikiriza ijuma kumumviza ngiye Wilfried Rambona ariko kandi ufise ibyo ukora cyangwa wamamaza ushaka twamamariza twandikire kuri nomero ubona hano munsi utanya amajana 257 61 78 64 please 257 60 78 64 60 mugira mu wawe mugira ibihe byiza bye bye hasta la vista duhuriye mu bindi biganiro niwe wibendera ry'igihugu cyacu komeza uhungabane mu